uyu munsi wacu wa kabiri wa conference yacu ifite ijambo ry'umutwe rivuga the value of the blood in the realm of the spirit. Agaciro k'amaraso mw'isi y'imhemu, agaciro k'amaraso mw'isi y'imhemu. Ejo twagiye gutandukana ngeze ku bijanye n'isoko yo mu buryo bw'imhemu canke the spiritual market canke le marché spirituel. Numva kugira ngo nsubire kandi ngende neza kugira ngo uze gutahura ibyo tugiye kuvuga uyu munsi. Shaka gusubira kandi kudugira aho hantu n'imirongo ya Bibiliya idufasha gutahura neza yuko hari ibinyegezwa byinshi tubwirizwa kumenya ku buzima bwacu. Uyu munsi sinkekeranya nagusengeye nasengeye kino gikorane ndemezwa neza ko hariho abantu bagiye gutangura kubohoka atari uko tubasengeye kubera ko bagiye kumenya ukuri kwari guhishijwe. Haleluya, haleluya. Iyo icari gihishijwe gihishuwe ubwoko bw'Imana buridegemvya. Haleluya. Aho niho ngiye guhera uyu munsi. Ejo twarangirije kuri Ezekiel 28 turiko turabona Satani ukungene kuva kera n'Imana yamuhoye urudandazwa akora. Ivyo ari byo byamutumye aronka iby'ubutunzi ibitayega, aronka amafeza n'inzahabu. Ivyo aba ari byo biduza umutima wiwe, agira ubwibone, aca yumva ko yoshobora gufata ikibanza c'Imana. Twarabonye kandi yuko twaguzwa amaraso y'igiciro kininiya, aho tubona Paul yandikira ishengero ry'Abikorinto ababwira yuko amaraso ni kiguzi carishwe, ni kiguzi umwami Yesu yarishe yatanze. Ivyo nibaza ko nzobana ndabivuga, ariko mugabo kandi kaduce ku murongo twigeze guca ku gatoya mu gihe cahise. Ivyashoboye Yohana igice ca 18 ku murongo wa 13, ariko ndashaka mumpe Bible y'Igifaransa version Semeur. Uyu munsi ngomba mu Faransa gatoya, version Semeur abari yo mumpa. Shaka juste amajambo abiri ya nyuma arangiza. Umusomyi wandi sinzi ko yamaze kwitegura. Hejo bariko baravuga abadandaza bo mw'isi, bariko bavuga abadandaza bo mw'isi, ntibariko baravuga abatumenyereye. Hariho abadandaza bo mw'isi badandaza n'amaproduit y'imhemu, badandaza ku isoko ryo mu buryo bw'imhemu. Aba nibo baba bariko baravuga hano. OK? La cannelle et autres épices, les parfums, la myrrhe et l'encens, le vin et l'huile, la farine et le froment, les ovins et bovins, les chevaux et les chariots, les corps et les âmes d'hommes. Akariko nashaka les corps et les âmes d'hommes. Mu bidandazwa tuko turumva izi cannelle, tuko turumva aya mashariyo, tuko turumva imivinyo hano, bavuze amavuta ya elayo, bavuze ifarine mwayumvise, ariko baciye bongerako ngo n'imibiri y'abantu. Nihehe muragenda hano muri no singo mubone ahantu bariko bararanguza imibiri y'abantu? Haraho murabona? Mugabo bavuze ngo mu bidandazwa hano muri no sifite mahejo batanguye kuvuga ivyo tuzi. Hari ibindi bidandazwa hano muri no si. Ivyo rero bikunze kudandazwa ku isoko yo mu buryo bw'imhemu, aho bashaka kugura imibiri y'abantu, les corps, bashaka kugura umubiri w'umuntu ari muzima canke bakawugura yapfuye. Haleluya. Ijambo ry'Imana tubwira muri Yuda igice ca mbere, dusome dore ku murongo w'9 tukamanuka. Hari intambara yabaye hagati ya Satani hamwe n'umumarayika Mikayeli. Narababwiye ejo abamarayika nabo nyene bari ku ranks, bari ku ngezo. Turiko turasoma kungene Gabriel yahaye rapport Daniel amubwira ivyamubayeko. Yamubwiye ngo ugusenga kwa kuva umunsi wa mbere ushira umutima kugusenga ijuru ryawe ryarashitse ku Mana.
kandi imana indungikana inyishu iwawe. Ariko nje umwami w'umumedi n'uperesi barantangira ngo kugeza aho ku munsi wa 21 umumarayika Mikayeli yaje arantabara. Gute umumarayika avuye ku Mana ashobora gufatwa mpiri akagigwa imbohe kugeza harungitswe uza kumutabara? Tumenyereye twebwe abantu tabagwa mugabo hari n'abamarayika bashobora gufatwa mpiri kugeza baje kugombogwa. Siriko muri ko muranyumva? Kugira ngo ica gatatu cy'abamarayika gishobore gukoroka suko vyari ibintu bisanzwe, nuko harabaye intambara kandi ikomeye idasanzwe. Yerezuma ko umumarayika Mikayeli amenyera ivy'intambara, nawe novuga ari charge y'ibijanye n'ivy'intambara atigera atsindwa. Hano rero turabonye ko hariho ubudandazwa ruba rw'imibiri y'abantu n'imishaha yawo. Mose Imana imaze kumwica, birija muri Imana tubwira ayo majambo turayabona muri Zekariya, umuvugishwa n'Imana Zekariya, tubona kandi tukayabona mu isezerano rishasha mu cete ca Yuda. Munyemere gatoya naho nyene twasome kugira ngo tubane dutahura neza ivyo uyu munsi ngiye kuvuga ku bijanye n'agaciro k'amaraso mw'isi y'imwemu. Yuda ni igice kimwe gusa. Some. Ego. Ariko na Mikayeli umumarayika mukuru hamwe yatongana na wa mugwanizi. Na Mikayeli umumarayika mukuru, bavuze umumarayika mukuru ariko aravuga archange, archbishop, archange. Sumarayika asanzwe, hari abamarayika ari juste les anges, mugabo hariho aba archange nabari hejuru n'ugwego, ni rang novuga iri hejuru n'ugwego ruri hejuru. Birija muri Imana bivuze ngo na Mikayeli umumarayika mukuru hamwe yatongana. Mu Kirundi bakoresheje ijambo gutongana, mugabo ubundi ntibari ko baratongana. Ijambo gutongana mu Kirundi ijambo risobanuye gutukana, sivyo? Mugabo ntibari ko baratukana kuko intambara mu buryo bw'imwemu ntigwanwa mu gutukana. Siriko muri ko muranyumva? Iyo dusomye mu zindi ndimi zindi havuga ngo but even Michael, one of the mightiest of the angels, did not they accuse the devil of blasphemy, but simply said, the Lord rebuke you. This took place when Michael was arguing with the devil about Moses' body. Bariko bafiki, bariko bagwaniriki, bariko baniganiriki, bariko bahatanira iki? Umubiri wa Mose. Mose yari yamaze gupfa kera. Mose Imana yamwiciye iramwihambira. Kandi ijambo ry'Imana tubwira ngo nta numwe mu bantu bari bahari cyo gihe ndetse no mu bazoza bazokwigera bamenya aho imva ya Mose iri. Kubera iki imva ya Mose Imana itashotse novuga ishira ahantu abantu bashaka kwigira ko access. Mose munyumvirize neza, bitewe n'ico Imana akoresheje ubuzima bw'iwiwe vyavuye novuga biba, munyumvirize neza kuko ubusibyo ngiye kuvuga mugabo narababwiye ko haramanga mwe tubwirizwa kumenya. Nubwo tuvuga imibiri y'abantu, umubiri ugizwe n'ibintu byinshi kandi umubiri urafise ibihimba, munyumvirize neza, bifise ico bifitaniye ko isano n'ibijanye n'ivy'imwemu. Akarorero, amagufa y'umuntu arafitanye isano rikomeye cyane na spirituality. Iyo nsomye nk'akarorero igihe Elisa yari yapfuye, biriho ngo haza abantu baza guhamba. Iyo nkuru mwese murayizi. Mugabo iyo turiko turayivuga, tuvuga nk'igitangaza cyabaye kugira ngo Imana yuzuze imigabane ibiri y'imwemu Elisa yari yahawe na Eliya sewe mu buryo bw'imwemu. Mugabo sivyo gusa, amagufa iyo nk'akarorero ndiko ndiga ijambo ry'Imana ivuga ku bijanye n'amagufa, amagufa ari mu mubiri w'umuntu. Turabona mu ijambo ry'Imana kungene amagufa ari ikintu gikomeye cyane gose. Akarorero, igihe Yosefu yari yapfuye, igihe Yakobo yari yapfuye, abo bose ko ari babiri,
Yosefu araza arabwira Abisirayeli ati ndazi ko Imana izosubira kubagendera. Mugabo ndashaka ndabasabe faveur. Umunsi mwagiye mu gihugu Imana basezeraniye, ntimuze musiga amagufa yanje ngaha. Kubera iki vyabaye ngombwa ko batwara amagufa yiwe. Amagufa nivyo ari mu mubiri w'umuntu, mugabo amagufa afise dogre ya spiritualite iri hejuru papo y'ibindi bintu bindi. Hari ibintu vyinshi umuntu yovuga kubigize umubiri. Akarorero, kubera iki nk'akarorero nk'umushatsi dukunze kubona abakora ibintu vy'amangetengete bawukoresha. Ikintu cyose muzobona muri occultisme bakoresha kiri ku mubiri w'umwana w'umuntu, mumenyereze ko ico kintu ari kintu vuga kiba permeta kugira access mw'isi imwe mucanke kishobora kubaronkesha ikintu kiri mw'isi imwe. Elisa bagiye guhamba ngo bumva igitera inyuma, bafata wa muntu yapfuye bamutera mw'isenga ryahambwemwo Elisa. Birivuga ngo wa muntu aguye ku magufa ya Elisa, ako kanya arazuka, azi inyuma y'abariko barahunga ari muzima. Kubera iki? Amagufa. Hano Mose yapfuye kubera iki Imana icyo ndavuga, kubera iki Imana iterekanye canke itayisuriye abantu ahari imva ya Mose. Iyo abantu baza kumenya, munyumvirize neza, ahari imva ya Mose no soma gusa abantu meme n'isi imwe mu mugabo yo mu buryo bw'umwijima bari gusura gukoresha bimwe mu bihimba bigize umubiri wa Mose mu gukoresha amangetengete yabo. Satani yaje kwiyashanga ku mubiri wa Mose ashaka iki? Yarabizireze ko umubiri wa Mose hari ikintu ashobora kuronkamo parce que arazi urudandazwa rw'imibiri y'abantu, arazi ko ari imibiri y'abantu. Munyumvirize neza, ifise amakode spirituel ashobora gutuma hari ibintu kanaka bashobora guhabwa abandi badafise ku mugabane. Mu abantu bimwe mugira ngo mutawuri byo niko ndavuga. Satani yazarondera iki ku muvyimba wa Mose? Kubera iki Imana nta wundi muntu tubona muri Bibiliya, hari abantu benshi bishwe n'Imana, mugabo si bose tubona Imana inyegeje imva zabo. Gusa uyu munsi ngo nta wuzi imva ya Mose ahiri. Kubera ko Mose iyo bashobora kugira access ku mubiri wiwe bari gushobora no kumusenga. Haleluya. Hari amatemonyage twakunda kumva, bien sûr, bon, hariho ama ivyanditswe bimwe bimwe kumbure bidashobora gushoka bibivuga, mugabo abantu bimwe mu barabizi. Nico gituma twahumwe Imana kugira ngo aduhe kumenya amabanga ivyagizwe ibanga. Twarabonye kimwe Satani afise kandi kimubashisha kubandanya ariko arakora ku muvuduko akorako, kandi vy'ukuri ukabona ko ari vya rikarona bigafadika akanavyonona no mubera b'Imana. Nuko atakintu na kimwe gihishijwe, atakintu na kimwe kiyobeye, atakintu na kimwe novuga kinyegejwe atazi. Afise access ku bintu vy'amabanga. Imana ishimwe cyane. Iyo birivuze ngo urupfu rw'abagororotsi n'ubw'igiciro kinini mu nyonga z'Imana, kubera ko bavuga ngo urupfu rw'abagororotsi n'ubw'igiciro kinini mu nyonga z'Imana, nosoma gusa kubera ko bapfuye bakaja mu ijuru, mugabo burya aho ubugororotsi w'Imana ahambwe. Benshi murabizi hari abantu baza amabanga mwebwe mutazi. Mwari muzi ko imva canke itongo ry'abapfuye batarishira ahantu hariho hose. Turafise conference tuzogira muri no mwaka, aho nzo bandiko navuga ubwoko bw'amarembo hano muri nosi. Muri ivyo nzovuga cimetière, ahantu hari abapfuye, aho hantu hari spiritualite nini, aho hantu hari fréquence nini ya spiritualite. Nico gituma hari abantu kugira ngo kwiconnecta n'isi y'umwiza bari obligé kugenda muri kiriya kibanza kugira ngo barabe ko ahantu bosura kuronka access. Kuko mbabwire narigeze kwibabwira si kubw'ubusa tubona Eliya Imana itaje kumutorera i Beteli hari gicaniro. Imana yamutoreye Girugali hari gicaniro, aho yatembaganije agasuzuguro. Si kubw'ubusa Imana itatoye Eliya ageze Yeriko, mugabo yarindire ko azabuka Yorodani
amaze kujabuka Yorodani imikogote imusanga aho hantu. Eliya rikaragenda ngo harahoraho antumye. Nta namutubona hari aha yarageze yigeze akora ikintu byumvikana neza yuko nimba Imana igutumye ati genda Yeriko, hari ikintu twabwiza gusoma mu vyanditswe kivuga icyo Eliya yakoze Yeriko. Nta namuzo kwigera ubona muri rujya rugendo Ibetera hari icyo yahakoze, Yeriko icyo yahakoze, Gilugala hari icyo yahakoze. Mugabo ivyo byose nibibanza vyari birimwo ibicaniro vyubatswe. Mugabo ariko arahiga yuko aho hantu yo hasanga igicaniro citeguye kwakira ingenzi z'ijuru zije kumutora. Numva amen meze neza. Haleluya. Baraniganira umuvyimba wa Mose. Nuko Mikayeli ndasoma ku murongo wa w'icenda. Tugeze kuri 10. But these people scoff at things they do not understand. Inumwa y'ubwira kavuga ngo aba bantu ku murongo w'icumi no turi siraje kuri eka gatoya babirana bavuga ngo ariko abo bantu batuka ivyo batazi kandi n'ivyo bamenyeshwa na kameremere kawo, nkuko ibikoko bimeze bitagira ubwenge navyo nyene baravyiyononesha bazobona ibara kuko bajanye inzira umviriza ya Kayini. Kubera Kayini aje ngaha, Kayini numwe yanse kwemera ama réalité spirituelle. Kayini numwe umuntu nikabazo umuntu wese ashobora kwibaza kubera isikanwa rya Kayini Imana itaryakiriye ikakisikanwa rya Abeli. Isikanwa Imana yari ikeneye kandi aba bana bose ko ari babiri. Kayini yari sanse, Kayini niwe mfura ya Adam na Eva. Kayini bisobanuye ngo uhoraho yampaye ubufasha kugira ngo sobore kumuvyarira. Kayini n'umuntu yaraza amabanga. Igihe Adamu akoze icyaha na Eva, Imana yise yasesa amaraso kugira ngo ishobore gufuka ubwambure bwabo. Ayo makuru Kayini yari ayazi, mugabo yarenga ko aza gukora ivyo uhoraho ufite atarakeneye, kuko uhoraho ku gicaniro yarakeneye ikimazi kimuzana aho hantu. Atazana ibitegwa, azana ibiribwa, ariko mutoya wiwe yamenya amakuru y'ivyo uhoraho yakoze kugira ngo ashobore gufuka ubwambure bw'abavyeyi biwiwe, azana ikivisha amaraso. Nta namwe twigira tubona mu isezerano nk'akaro rya kera cyangwa n'imbere y'isezerano rya kera Imana yasaba abantu ngo bayishikanire ku gicaniro ibiribwa, kuko ku gicaniro ibizo bivuga alors chapitre zo developer muri no conference amaraso n'igicaniro. Kuko igicaniro aho cyabakiri aho hantu iyo hatabayeho isezerano aho hantu basuka amaraso. Yakobo ntiyisi gitungwa, mugabo sekuru we Abraham ivyo yarabikoze, Isaka yarabikoze. Mugabo ikintu Yakobo yakoze ahoraho amwiyerekeye, yavuze ngo nzokwama ngushikanira ikigira 10 ku bintu byanje vyose. Ni sezerano yagize ni wanzigama ikimazi ntanze ni sezerano ushize ku gicaniro. Ariko ahandi Imana yexija amaraso ku gicaniro. Ushanga turi kumwe. Alors reka twegegwe imbere gatoyi. Ma imigani gatandatu ku murongo wa 15 ku murongo wa 17. Nuko twara kuri seze kugira ngo tubitware neza. Imigani gatandatu 16 na 17. Hari ibintu bitandatu nako n'indwi uhoraho yankasoma. Hari ibintu bitandatu uhoraho yanka mbere n'indwi musesema. Bavuze ngo hari ibintu bitandatu. Ubundi uhoraho yanka ibintu byose bibi. Ivyo navyo nitwo biharwa ngo tubiheze. Mugabo muri ivyo hariho bikuru bikuru, hariho ibitwara ibindi, hariho ibintu iyo bikozwe munyumvirize neza bifitaniye isano n'imikorere y'isi y'imhemu. Ikintu cyose uhoraho yaba azi neza ko gishobora gutwara uwo muntu
ku yindi extreme yindi ico kintu uhoraho yarakiziririza. Siko muri ko muranyumva. Ikintu cyose uhoraho azi kugikozwe akarorero turaboneza ukungene Imana yihanikiriza abantu bayo ikababuza gusenga igisusanyo gifitaniye isano n'ikintu cyo mu ijuru. Ivyo bamwe bakora kandi bakabifata nk'ibisanzwe. Haleluya. Usomye urabona ibintu Imana yanga ko bikogwa. Ugiye kwiga neza uraza gusanga ivyo bintu birafitaniye igikogwa n'isi n'imikorere y'isi y'imwemu. Aho ni kugira ngo kamemye muri ko marasoma Bibiliya mu byo mudatahura mugerageze ubwireke gutahura. Uviriza rero icambere amaso y'ubwibone n'ururimi rw'ibinyoma n'amaboko avisha amaraso y'aberanda. Amaboko avisha amaraso y'aberanda. Narababwiye ejo amaraso nafise valeur imwe nubwo yose ari amaraso, kandi amaraso twese tuzi ko amaraso umuntu wese umuze definition y'amaraso kugira ngo ni liquide rouge imeze kunuku irimo ibi nibi ariko mumbabarire ku bantu bimwe mu barazi yuko amaraso ntafise ibara rya rouge gusa. Hari amaraso afise ibara ryera. Baracanganikiwe. Haleluya. Bibiri tubwira muri Yohana 1:13 nibo batavyawe n'amaraso. Iyo umugabo n'umugore bavyara umwana, eske n'amaraso ya rouge ava mu mugabo aja mu mugore? Ibiva mu mugabo afise ibara rimeze gute? Rya rouge. Mugabo avuga ngo nibo batavyawe n'amaraso. Byumvikana ko ari amaraso atari amaraso ya rouge. Hari amaraso afise irindi bara. Mugumane nanje gatoya. Amaraso kwisoko ryo mu buryo bw'imhemu ntanganya valeur. Harabasabwa munyumvirize neza. Amaraso y'imfura y'umwana w'imfura n'amaraso y'umuhererezi ntangana. Haleluya. Muriko muranyumva? Amaraso y'umunyakibi y'umunyavyaha n'amaraso y'umugororotsi ayo maraso samu. Hani bigeze avuga ngo namoko ngo asesa amaraso. Bavuze namoko asesa amaraso y'abandi yaberanda. Mani majambo y'abagororotsi. Mugumane nanje gatoya. Ahandi ko nashaka kubereka yuko mu bijanye n'urudandazwa ruba ku isoko mu buryo bw'imhemu aho bakoresha ifaranga ryitwa amaraso. Amafaranga ni menshi. Mugabo nafise valeur imwe ivyo nayo babwiye. N'amaraso nayo nyene nubwo tubona ari amaraso mugabo nta disposa valeur imwe ku isoko yo mu buryo bw'imhemu. Twegegwe imbere gatoya. Abacamanza 9 dusome dore ku murongo wa 1 ku murongo wa 5. Bo nubwo tunda turashikana ngaho. Abacamanza 9 kuva ku murongo wa 1. Maze Abimeleki mwene Yerubayali aja i Shekemu kwa Bayinarume. Abimeleki mwene Yerubayali aja i Shekemu kwa Bayinarume. Aja kwa i Shekemu apana ahari hose. Avugana nabo unto his mother's brethren. Yagiye kuba oncle biwe maternel. Aba bana bari bafise abavyeyi batandukanye. Uyu Abimeleki yari mu demi frère wa bene Yerubayali. Yerubayali yari umwami mugabo avyara ku bagore batandukanye. Hariho uwari sanse kuko ari kugeneza urujyari yaratondetse ibintu. Uzosubira uba umuganwa n'umwana ng'umwami. Siko muri ko muranyumva. Kandi burya Abisirayeli bameze nka twebwe turasangiye society. Ni patriarcha. Ariko uyu amaze kubona kuri kote yase
bidakunda. Ahangoma ndababwira ukungene za ntebe z'icubahiro nababwira ejo, za ntebe z'ubwami nababwira ejo, nibi vyose vy'urudandazwa bibera ku isoko mu buryo bw'imhemu, ibijanye na za nama zikoreka muri bwa bucama cyangwa muri ya nama nkuru y'ijuru, ingene bishobora guhindukizwa. Uyu Abimeleki aratwigisha science y'ukungene mw'isi y'imhemu bagura bakagurisha. Arabizi ko atazopfa abaye umwami, uzoba umwami arahari, mugabo ariyumvira ukungene yoshobora kwiba ubwo bwami, ingene yoshobora kwiba iyo ntebe y'ubwami. Acaragenda kubagabo bavukana na nyina, and he communed with them, with all the family of the house of his mother's father, saying, "Speak, I pray you, in the ears of all the men of Shechem, whether is better for you, either that all the sons of Jerubbaal, which are 70 persons, reign over you, or the one reign over you. Remember also that I am your bone and your flesh." Aragera mubwira ati musima kuzotwagwa n'abahungu 70 bo kwa mutama bo kwa papa kurusha gutwagwa n'umwe w'iwanyu. Ingoma canke intebe y'ubwami, ubundi hari abahungu 70 biteguye gutwara, ariko jewe ndi uwiwanyu, ntimusaka kiza iwanyu. Ikindi cyo ngomba uri munsi ndabigisha gute amaraso yacu, gute amaraso yawe atwara ama information ariyo azogenda arongora ubuzima bw'abantu, gute amaraso ashobora gutwara energy izotuma ibintu bitari bimenyereye kuba bitangura kuba mu buryo bwiza cyangwa mu buryo bubi. Ubundi amaraso afise amakuru, amaraso afise QR code mugabo spirituel, amaraso arafise inyandiko. Urashobora gutangara kubona n'akarorero, papa ambyara yavyaye umuhungu umwe n'abakobwa 4, jewe yavyaye fise umuhungu umwe n'abakobwa 4. Est-ce que c'est une coïncidence? Mugabo amaraso fise yiwe kiro kiri mucumve. Haleluya. Munyumvirize neza. Uyu munsi twese turaza kuja muri garage yo kumenya ibiriko biratuma mu bugingo bwawe ibiba biriko biraba. Ama repetition aba mu buzima bwacu si azaba n'ama information mu maraso n'amakuru ari mu maraso. Imana iravuga ngo nzohora ibigabitanyo by'abasi gushika ku runganwe rwa 3 ndetse n'urunganwe rwa 4. Navuga ngo nzohora icyaha, Imana higera ihora icyaha, izohora ibigabitanyo. Iniquite niki? Iniquite si icyaha gusa, ni icyaha munyumvirize neza cyamaze kugira nature yimhe mu maraso yiwawe. Imana iza kuvisit, Imana iza guhora, ni kugira ngo isubire gukasa, ntihagume hariho continuité. Haleluya. Hari abantu gushika uyu munsi ibiriko birababako n'amakuru asanzwe ari mu maraso yanyu. Cyo tuma problème nini y'abantu b'Imana bafise muno munsi sukuja mu ijuru. Narababwiye yuko amaraso y'umuntu ari mu mushaha wiwe, kandi bigashivuga yuko ubugingo bw'umuntu buri mu maraso. Mani majambo bavuze ubugingo cyangwa ubuzima bw'umuntu, personality y'umuntu. Umuntu yakwitegereza ati ewe ni inarume ku gasaka. Iyo umwana avuka hano muri nose
avukana ikintu bita amakromosome. Le chromosome agira umwana hariho iziva kuri se n'iziva kuri nyina. Nico gituma nta muntu buriya n'ubwo ngo urumva ngo ntaco yaguhaye, urumva ngo ntaco watwaye shi wiwe, burya ugiye gusuzuma ivyo umwana ashobora kuba afise, urashobora kutabibona kuri se, mugabo hari ivyo afise safise. Ashobora kuba adafise izuru rya se, mugabo akaba afise inzara za se. Muri ivyo ntimubizi. Ashobora kuba adafise inyinyi ya nyina, mugabo akaba afise ingohe za nyina. Haleluya. Mu yandi majambo amaraso dufise harimo ivyakomotse kuri papa, hariho n'ivyakomotse kuri mama. Ivy'agakiza biri kwavyo, sigura ijambo ukundi mutari muri menyereye. Nibo batavyawe n'amaraso. Birikava kuri duse ngo abamwake bose bayo basubwo gucika abana b'Imana. Abo rero bafise akamere kari ukwako, mugaka dushobora kuvangwa n'amaraso yabavyaye abavyeyi biwe. Ntidukizwa bice bisobanura yuko amaraso dufise acaba vide muri twebwe twakira amaraso Yesu. No. Burya iyo tugira sentene tuba turiko muyivuze neza, tura decoda, tuba turiko turahopograma ya makos spirituel ari mu maraso yacu. Muriko muranyumva kugeza ata ma information asigara aza kuroproduza ibikogwa vyabaye mu muryango w'iwanyu. Uyu munsi kwa muganga ugiye kwivuza, hari ingwara bagutora gacabaza kukubaza ngo iwanyu hari umuntu arwaye diabete, iwanyu hari umuntu afise amamaradi chronique. Kubera ko bamanza kubaza ivyo bibazo, barabizi neza yuko mu vyabwizwa gutreta hariho ibintu iyo biva niyo amaraso ari muri wewe yavuye. Gusa ico bo batazi, bo bagarukira ku ndwara. Mugabo ku bantu b'Imana turajabuka urubibe, tugashika no kumenya neza yuko nimba mu maraso yabiwanyu hariyo information yuko hari imyaka mutarenza. Ico kintu kiba cyaramaze kuba ikintu kiri ancré, ikintu kiri ndani, cyaramaze kuba code genetique mu maraso yiwawe, nta muzokwigera ugisimba. Kubabesha ko muri vyaremwe bishasha vyaheze, genda murabe ndaza abakozi b'Imana, ndaza abantu bagorose bakunda Imana, ndaza abantu benshi bakenyutse. Iyo Yesu avuga ngo umwasi azoba uwo mu nzu yawe, abareka avuga ngo ibikugwanya biri mu maraso yabiwanyu. Udashoboye kumenya nibiki biri mu maraso yabiwacu, uzokwa muri pusha sigihe cyose, uzokwa muri kurarondegwa. Umvise gatoya bananiza pasa Christian. Umvirize. Maze Abimeleki mwene Yerubayali aje Shekemu kwa inarume, avugana nabo naho mu nzu kwa sekuru avyara nyina, arababwira ati enda ni mumbariza ab'Ishekemu bose muti ico bamerera ciza niki, nuko mwotwagwa na bene Yerubayali bose uko ari 70 canke nuko mwotwagwa n'umwe. Kandi muribuka yuko ndakavata kanyu nakarakanyu. Afise ngo muribuka. Remember also that I am your bone and your flesh. Kore kavuze ngo am your bone, nabwiye igufa canke amagufa afise ama information spirituelle akomeye. Uyu munsi barashobora gutora igufa, aba archaeologue barashobora gutora igufa ahantu bagaca baromonta ryari uwo muntu yabayeho. Ikindi kintu gifise ama information spirituelle akomeye cyane ku buzima bw'abantu namenyo. Nico gituma tukira abana twarakoze ivy'ubupfumu tutazi ivyo turiko turakora. Iginyo rihongotse bagaca bakubwira ngo ritware ucu ugenda urihe Nyamanza. Nyamanza ninde? Turi abantu bahaye amenyo yabo Nyamanza gaha. Yo!
gutya kuko najewe ndimwo mbwa gatoya no kama tuba abantu bari spirituel birivuga ngo l'homme spirituel juge de tout umuntu w'imwemu asesa vyose ariko we ntawe ushaka kumusesa umuntu w'imwemu asesa gatoya twako turavuga amenyo twahaye nyamanza ico gitekerezo cavuye he? Who is the author of that spiritual reality? Kugira ngo twese hariho turabe abahereye amenyo yabo nyamanza ruguru ku gatumba turabe turabe abahereye amenyo yabo nyamanza ibujumbura none ndababaze ni tangazo ryatanzwe ku radio hano umbwiye ngo yahereye iryo ryinyo giwe ayo menyo yiwe nyamanza mu gihugu kibanye cy'u Rwanda vyavuye ivyo bintu ni sorcellerie n'ubupfumu iyo nyamanza yo somye mu musiguzi 10:20 camenya neza ico iyo nyamanza isobanura havuga ngo ntukavume umwami naho hoba mu mpete ngo kuko ikiguruka kizovyandagaza ikiguruka bariko baravuga nga ni nyamanza twahaye amenyo yacu nama information twari tweje kugira iki gupropager dans le monde spirituel nababwiye hari ibintu biri ku mibiri yacu qui dispose ama réalité spirituelle akomeye nama information spirituelle akomeye notamment amagufa yacu n'amenyo uyu munsi iginyo ry'umuntu barashobora kuridugira ko bakaduga bakamenya abasekuruza b'uwo muntu byari yavutse donc ayo information yose ari hehe muri ivyo bihimba bigize imibiri yacu rero uyu muhungu Abimeleki araza arabwira Abishekemu tindagomba ko twiba ubutegetsi hari abantu muri kiro kibanza bari sanse guhenya hamwe na Kristo bari sanse guhenya muri buno bugingo mugabo ntibariko barahenya kubera iki kubera ko baribwe intebe zabo z'ubwami hano tubona umuntu ashobora guteza imbere abandi we ntafateye imbere ashobora munyubirize neza gupfa rikakorera abandi kandi iyo batamugira iki cyarabaye kuri Yakobo kugeza igihe Yakobo yikanguye arabwira baramubwira ngo écoute twicare menye neza ivyanje menye neza ivyiwawe ati kuko umugisa wose ufise ntufise kubera wewe ufise kubera amaraso yiwanje ivyo Imana yabwiye Abraham nivyo vyaje kubaheyarize kuri Yakobo nivyo vyabaye kuri Isaka Haleluya ukabona abantu urumva ngo muri urya muryango bakundi muri urya muryango bakora ibi sikindi nijwi riri mu maraso parce que mu maraso yacu hariyo amajwi atubwiriza kugira ivyo dukoze nico gituma ijwi ry'amaraso ya Abeli gushika n'uyu munsi racataka risaba uguhora iyo bakunda kuvuga ngo amaraso arahuma baba bariko bashaka kuvuga iki ahantu hari amaraso aho hantu hari intumwa z'isi y'imwemu uyu mugabo agomba yibe trone ive kubo kwa Yerubayali igene kubo kwa nyina ngiki kintu yakoze mugumane nanje gatoya nabwiye ko aduhicigwa cy'ukwenda udandazwa rukoreka uviriza munsi avuze ngo ndakarakanye I am your bone and your flesh mwanya maja umubiri wanje urafise ama information yiwanyu utwaye amakuru yiwanyu umviriza ku murongo ukurikira
bayinarume baragenda biganira ayo majambo yose abishekemu bose ego nabo imitima yabo baca bayishira kuri Abimeleki bati nakare yari mwishwa wacu nakare yari mwishwa wa mwani nakare na maraso yacu kwere ko umuntu akunze kuvuga ngo ari kuvremo ko ashaka kuyakana amaraso yawe kwere ko batavuga ngo urashaka kuyakana umwana wawe kwere ko umwana iyo umuntu yamwihakanye avuga ngo urashaka kuyakana amaraso yiwawe donc ivuga mu majambo ubuzima bw'uwo mwana buri mu maraso n'amaraso bashobotse nakare wari amaraso yacu umviriza rero ikintu yashaka ko bavyemezanya kiyo nama iba ni kimwe mugabo rero mise en pratique ikiza gutuma rero munyumvise neza muri ayo maraso iyo code jayo ikiza gutuma iyo information yinjira ku buryo bisa bihindukira nuzo mukomokako akaza kwirikira ubwo rutonde rwashinzwe nibire baca batubwira munsi umviriza bamuha inete z'ifeza 70 baca bamuha inete aya niyo mafaranga bakoresha kera ntibakoresha izi papier twe dukoresha bakoresha soit inzahabu canke ifeza baca bamuha ifeza zingahe 70 bakuye inge gatoya ifeza zingahe 70 yababwiye ngo iki muhisemwo gutwagwa na bene Yerubayali bangahe 70 baca bamuha ifeza zingana gute 70 yoba ari coincidence ifaranga ryose bagiye gutanga rirepresenta agatwe k'umuntu nico gituma abakora ivy'amangetengete ya satani nakene bwisho ubundi babafatira mesh ibyo bakora biri priceless ntibigira prix mungabo arakubwira ngo ndazi umuntu baramuroze aramugara hama umwe mu bavuka sibuka bavuka canke mu onkle wiwe agena ku mufumu asamwe ati kandi ndabona abibona bigenze gute mugumane naje gatoya abapfumu bagira access kuma information yacu kubera ajya amaraso abaronse kunda sago iyo umuntu ashobora kuba yoronka ikintu situ nk'amaraso cyane ikindi kintu kikwa partner kiza kukurepresenta nk'ubuzima ku gicaniro kiwawe abafise access gushobora kugusoma akamenya ikintu cyose kigize ubuzima bw'iwawe mugabo igituma benshi bahuriza kuri ikintu cyitwa indasago ni kubera ko niho hantu bashobora kuronka munyumvirize neza no seulement ibatuma bashaka gukora ivyo bariko barakora mugabo bashobora kuromonta bakagenda bakazokoma bafise access ku bantu bose musangiye amaraso acha gutuma umwe urazi akani amaze gukora icyaha Imana yategetse yuko bagira iki bamurandura kubera iki iyo akomeza kubaho yari kuzoheza yandukiza ku buryo hari kugwira naba kubera iki Imana yabwiye Saul ati genda abamareki ubarandure ntusigaze ikintu na kimwe n'ibitungwa byabo narababwiye ibishikanwa ku gicaniro si bitungwa bidatungwa n'ibitungwa bifitaniye ubucuti n'abantu nico gituma nk'akarorero iyo umuntu nk'abantu bava aharuguru mu mugamba bari akocane n'inka hariho abantu bagera ahantu mwumvirize neza biri spirituel inka yiwe nubwo yopfa nubwo vyogenda gute adashobora kuyijya ivyo bintu murabizi kubera iki ofete n'ubuzima bwe sigitungwa gusa kiri mu bigize ubuzima bw'iwiwe c'est spirituel abandi nabo munyumvirize neza abandi nabo ibikoko bitaribwa kugira juste bashobora gukuza urugezo rwabo rw'ivy'imhemu nivyo barya nk'akaroro nko muri west barya ibintu ibikoko bitaribwa mbo ivyo navyo tuzobivuga ikindi gihe ariko uraba kino kintu bamuha amafaranga 70 angana n'abahungu 70 aribo botwaye yarahejeje kubagura vuga uti yarahejeje kubagura vyari biheze ntivyagarukiye ngaho aho yaronse access kuri bo urabe kino kintu
umviriza Mose bamuha intete z'ifeza 70 bakuye mu ngoro y'abayari Beriti. Abimeleki azihera abantu b'imburakimazi kandi binshirukanya bagendana nawe. Aji iwabo iyo fura yica bene se aribo bene Yerubayali abakerera kwibuye rimwe. Iki kintu mucumve, bose yabakerereye kwibuye rimwe yariko arubaka igicaniro. Ikintu kibaye mu buryo bwisubiriza, ico kintu ni igicaniro. Ahantu mwumvirize neza, ahantu wambarije Imana inshuro irenze imwe, aho hantu haca hubakwa igicaniro. Haleluya, haleluya. Hari abantu mu gukira ingwara bacavuga ngo urumva nyene ngo ni yama ngo ubuganga nyene ngo buri traditionnel, bakubwira ngo genda mwibenga tel urareyo ijoro ryose. Twigeze kuduga mu Rutana cha tugenda ku mashute, ujya mu guide touristique aba hari cha tubona hariho donc ariko tugaje tubwira ngo hariho yayise ngo grotte ngo rituel. Ata tubwira ngo aho hantu hari ibuye ngo abantu bahora baza baduze ngo nk'umuntu atarongowe ataronse uruvyaro akaza zananye n'umupfumu, bagaca binjira aho hantu kuri iryo buye akaro baca bagiriraho ama incantation yabo. Cyane mubaza ati none bihora bikora? Ati ego, harahora bagaruka bavuga ngo baronse abana kubera uwo mugigwa bakoze. Au fait uwo mupfumu abaconnecta niki n'ico gicaniro. Ibi nivyo nzobabwira mu yindi conference yindi, ubwoko bw'amarembo ya hano menose. Umeneza ko abantu uhageze, umeneza ko aho hantu uri umuntu w'imhemu, umeneza yuko uzofeza face n'ibicaniro vyubaswe. Haleluya, haleluya. Ni bande bantu bihora bishikira iyo bagiye nko guhamba akava yamenetse umutwe, atari ko yarize, atari ko yarushe, mugabo gusa gushika ku mpanda ako kanya gaca yumva ikirere kirahindutse agaca ameneka umutwe. Turabe mwibaza kari kubera iki? Au fait umeneka umutwe nka expression y'intambara imhemu yawe yagwanye n'imyuka wahasanze. Abantu bimwemu hari ibintu bishike camenya neza ikiriko kirabo. Hari n'ibintu iyo bishitse nkabibona cyangwa nkabirota meme no mu nzozi, namuhemu imanje mbira urazi cyicu ukora kubera iki? Ni spirituality, ni ivy'imhemu. Kubera iki ijambo ry'Imana litubwira ngo ni Yesu yabivuze aha ni ku bantu ufata ari abantu badashaka kuba abantu b'imhemu, bagomba kumanyina ari abana, bagomba nyine bari muri kesho badashaka guhishurwa amabanga n'ibindi. Mugabo nagomba kubwira yuko Bibiliya ni igitabo c'imhemu, kandi ubu Kristo munyumvirize neza, ubu Kristo buri spirituel kuruta uko umuntu yoshaka kuvyibaza. Yesu yavuze ngo imhemu mbi ivuye mu muntu ngo ikigenda kurondera izindi, ngo mugabo ngo ikirinda guca ahantu hari amazi. Kubera iki iyo mhemu ivuye mu muntu yevita guca ahantu hari amazi? Kubera iki iyo information? Kubera iki iyo note bien itayirinda guca ahantu hari amazi? Kaze mu ishuri ry'ivy'imhemu. Afata abahungu botwaye bose abakerera kwibuye rimwe. Uko niko yabaye umwami, ntiyari sanse ku umwami. Haro benshi bakeregwa mu buryo bw'imhemu bagatwara ubwami bwabo, ugasigara ukorera abo gukoreye. Hari abantu uyu munsi munyumvirize neza barabakoze mugabo bamenye ukungene bakseda ku ntebe z'ubwami, abahora babakoresha babo uyu munsi aribo bahindutse abakozi babo. Nico umusiguza avuga, nabonye abaganwa bagendesha amaguru hasi nk'abashumba, abashumba bagenda ku mafarasi y'abaganwa. Harabaye ibisikanye. Iryo rero ribahehe
ku isoko ryo mu buryo bw'imwemu. Numva amen imeze neza. Gushika ngaha turi kumwe. Aha. Reka negegwe imbere gatoya. Genda mu Bikorinto ba mbere. Abikorinto ba mbere. Igice n'icindwi. Ku murongo wa 14. Mwumvise gatoya iki kintu Paul agomba avuge. Dusome. Kuko umugabo atizera yezwa kubw'umugore wiwe, kandi umugore atizera yezwa kubwa mwene data uyo. Okay, reka duhere kuri 12. Umviriza? Ariko abandi ni jewe mbabwira si umwami. Mwene data asanzwe afise umugore atizera, kandi uwo mugore agakunda kubana nawe, yoye kumuta. Umugabo afise umugore atizera ntamutego nikora akatizera, kubera ko hariho isezerano baryabaye. Kandi umugore afise umugabo atizera, nawe agakunda kubana nawe, yoye kuvana n'umugabo wiwe. Kubera iki? Kuko umugabo atizera yezwa kubw'umugore wiwe. Umugabo atizera yezwa kubw'umugore wiwe. Byumvikana yuko n'abagore muri ngaho musabagabo badakije nico tubabwira ngo muvane. Bavuze ngo umugabo arashobora kwezwa kubera umugore. Yezwa kubera iki? Amaraso bacanga. Ufite ayarushije inkomezi ayandi aratwara ayandi. Iki nico nzobabwira intambara y'amaraso n'amaraso. Ataruko hepfo baca bavuga ngo umviriza munsi ngo iyo bitamera bityo abana banyu baba ari ibihumana, ariko noneho nabera umwana ntavuka ateye donc ntacaba bavuze igihumana, ntacaba umudayimoni. Bavuze ngo ariko nubera mani majambo ntaco yagira. Mugabo ni yamara gukura amaraso ari muri we azotangura kumuhanga. Rero uyu munsi ikintu nashatse kubabwira niki, kubera ko amasaha mbona ariko ari rukanga. Amaraso yacu ari mu mishaha yacu, n'imishaha yacu iri mu maraso yacu. Nkunze kuvuga kino kintu. None gapote ko Bibiliya ivuga ko iyo umuntu yizeye umwami Yesu aba bayicare mu gishasha, ivya kera byose babihise. Ivya kera babihise nibiki? Ivya kera babihise ni wa muntu yapfa, ni wa muntu w'imhemu, ni esprit de l'homme, ni ya mhemu. Kandi gupfa na nyene kw'imhemu suko itaba iriho nuko batandukanye n'Imana. Iyo umuntu yizeye umwami Yesu, iyo mhemu isubira kuba reconcilié n'Imana. Cyo cyo mitubwira mu Bikorinto ba 2:5 ku murongo wa 19 gushaka kuri 20 yuko twahawe igikorwa cy'umwuzuzo, ministère de la réconciliation. Mu yandi majambo birisubwa ngo Imana yiyujuje n'abari mw'isi ku musaraba yiyujuje n'abari mw'isi. Ngo yiyujuje natwe, munyumvirize neza, mu mhemu zacu. Somera gatoya Yakobo igice cya mbere ku murongo wa 21. Yakobo igice cya mbere ku murongo wa 21. Kadusome. Nuko rero mwiyambure imyanda yose. Mwiyambure imyanda yose. N'ububi busigaye. Mwakirane ubugwaneza ijambo ritewe muri mwebwe. Mwakirane ubugwaneza ijambo ritewe muri mwebwe. Rishobora gukiza ubugingo bwanyu. Rishobora gukiza ubugingo bwanyu. Mushobora ngo for it has the power to save your souls. In other words, our souls are not yet saved. They are being saved. Simuko muranyumva. Imishaha yacu ntirakizwa, irikirakizwa. Mwiyambure iki? Imyanda yose n'ububi busigaye. Mwene majambo uko umuntu agenda atahura uko ngena diringa n'ama information ari mu maraso yiwe, uko umuntu agenda anywera ku gikombe
cy'umwami wacu, igikombe cy'amaraso yiwe, niko imyanda, niko bya bintu byose bitari byo, ya information yose, za nkomezi zose zitari zo, za ngeso, ya mibereho, ya habitude yose, za ngendo ziri mu maraso yacu zigenda ziratakaza ikibazo mu buzima bwacu. N'urugamba mwiyambure imyanda yose. So mu jambo kandi ryo muri Yakobo 21. Nta nyine warure Yakobo 21 nyarukiriza. Nuko rero mwiyambure imyanda yose n'uwe busigaye, mwakirane ubugwaneza ijambo ritewe muri mwebwe. Mwakira ububi, bavuze ngo ububi bugize iki busigaye, mwene majambo hari umaze kugenda. Mwiri umuntu ati inkuru nziza, hari umaze kugenda. Erega uko mwakijijwe muri siku uyu munsi mumeze, uko mwahoze muri, ndabaze gatoya, nta bantu ngaba ari abantu b'amanyama menshi kubera ko amaraso yabo arimwe amanyama. Mugabo afose kwakira ijambo, amanyama yagiye aragabanuka ku buryo uyu munsi musiga muvuga ngo sha ngugira Imana ko nakijijwe, ngo ahandi mba ndakweretse ko jewe uwo kwanaka. Ukumva umuntu asuye kuvuga ngo kwanaka, amaraso ariko aravuga. Avuze ngo ububi busigaye kameme uri mu rugendo. Paul cyane kisengero ry'Abaroma arababwira ngo soyez transformés. Par quoi? Le renouvellement de l'intelligence. Ijya renouvellement de l'intelligence. Mwene majambo mugigwe basha mu mishaha yanyu. Plus wakira yani ma information yandi, plus za information ziri mu maraso arizo zikonditiona ama habitude yiwawe, ingendo ziwawe, bigenda biragabanuka, bigenda biratakaza ubushobozi, ugasigara uri umuntu yakiriye agakiza mu mushaha wiwe. Mwakirane ijambo mushobozi avuga ngo and humbly accept the word God has planted in your hearts, for it has the power to save your soul. Iryo jambo rifise ubushobozi bwo gukiza imishaha yanyu. Amajambo mwese muzi Imigani 23 havuga gute? Rinda apana impemu yiwawe, rinda mwene majambo ubugingo, rinda umutima wawe. Umutima ariko baravuga nico kimwe na ame. Ame nabwiye niho hari iki, hari amaraso. Rinda ma information, rinda ikintu cyose kiri mu maraso yiwawe, kuko aho niho imbizi z'ubugingo zitutubise. Uko umuntu ameze biri mu maraso yiwe. Numva amen imeze neza. Numva amen imeze neza. Ngoma ndangirize novuga kuri ico amaraso mu buryo bw'impemu arepresenta mw'isi y'impemu. Hama ejo twinjira ahandi. Donc ana ariko ndabereka yuko amaraso sikinja ico cyose. Sikinja ico cyose. Ubwa mbere na mbere amaraso arepresenta, munyumvize neza, inkomezi z'ubuzima. Haleluya. Amaraso arepresenta umushaha, ico nakivuze. Amaraso arepresenta, munyumvize neza, the essence of a being, impamvu y'ukubaho k'umuntu. Of definition, domaine de definition y'ubuzima bw'umuntu iri mu maraso. Nico gituma ku bantu b'imwemu ukeneye kumenya ubwoko bw'ibicaniro bikugwanya, genda usuzume urabe ivyo utora mu maraso yabiwanyu. Mwene majambo ivyo utora mu buzima, mvuze amaraso yabiwanyu mutabone ko navuga ibiranga ivyibonekeza mu biwanyu. Iyo ndikora kwa deliverance nta kintu nkora, nta indevoir mu muntu. Namwe nimbwira ingene abo ingene papa yari ameze, nibihe bintu ubona byari biri anormal, amanomar ubona kwa papa wawe akayambwira. Okay, uravye mubi wabo ni bande bandi bafise ivyo uhejeje kumbwira, maze kumva yuko nikiri kuri se gusa hari nundi agifise. Hamwe zambaza ni namwe mu bana hari ufise ibimeze bityo, mba nahejeje kudetecta igicaniro kiri ku buzima bw'uwo muntu.
Haleluya. C'est vrai, hari vyishobora kwinyegeza tukabimenya bivanye cyangwa bitewe n'ishurwa muhemu Imana aduhaye, ariko ubundi biraho. Haleluya. Haleluya. N'ibintu bibona amaraso. Kubera ki umugore ari mu butinyanka batamwemera kaza mu ikoraniro ry'abandi bantu cyangwa ategera umuherezi? Kubera ki ico kintu? Burya abagore nibo bantu ba mbere bari spirituel kuruta abagabo, mwari mubizi? Icambere, umugore niwe wa mbere yashoboye kuvugana na Satani iri mu nzoka, kandi barumvikana. Aha, umugore arafise capacity yo gushobora kumenya neza ibiri ahataboneka twe tutarabona. Umugore ashaka kubwira ati naho muganga atacarambira atarapima ndazi ko ufise inda y'umuhungu, kandi bagiye ati félicitations madame, ufise umwana w'umuhungu. Yabimenye gute? Bari spirituel. Kubera iki? Nibo bantu bama bariko baraca mu bihe vy'ama menstruation chaque mois. Abagore bari spirituel. Nico gituma kenshi no mu deliverance dukora uzosanga la plupart y'abantu kenshi babataki ni sexe féminin. Si kubera ikindi, ni kubera ko sexe féminin il est sensible à la spiritualité. Tubandanye. Amen. Icyakane, amaraso afise ubushobozi bwo guhuza, has the power to connect physical existence to the divine one. Kubera ko umuntu y'amaraso akamye mu mubiri, umuntu atabagisubiye kubaho. Kubera iki umuntu abonye ko amaraso ari make barondera kuja kugura amaraso kugira ngo bamutere? Tifomera uko amutera amaraso niko bariko baragwana n'ubuzima bwiwe. Abuza amaraso ntariho. Donc mwene majambo amaraso ari connected nibihoraho. Haleluya. Haleluya. Mwari muzi ko mu ijuru hari amaraso? Mwari muzi ko mu ijuru hari amaraso? Somera gatoya Abaheburayo 2:14 mugabo cugera na 12 cyo turaba isi y'imwemu ibiyigize dusangamo. Aha, nuko rero kuko abana bahuje inyama n'amaraso, uko abana bahuje inyama n'amaraso, umubiri n'ubugingo. Bofite bavuze amaraso ni muce mwumva ame. Uko abana bahuje inyama n'amaraso. Aha, niko nawe ubwiwe yahuje ivyo nabo. Nawe ubwiwe yahuje ivyo nabo. Mwene majambo Kristo Yesu nawe yarondeye aho akura, munyumvirize neza, amaraso. Kandi amaraso yazananye, munyumvirize neza, Yesu ntiyazananye amaraso ya Maria canke ya Yosefu. Naho Maria ava mu muryango wa Dawidi, hano bacava ngo urumva ngo none ngo ivyo ngo uri kuravuga ngo vyibiki, urazi as long as hariho ikintu cyitwa amaraso, les liens familiaux zizokwama ziriho. Na Yesu birivuga ngo intare yo mu muryango, na Yesu ari mu ijuru bamwidentifya mu muryango hano muri nose. Niko nawe yahuje ivyo na mwene, niko nawe yahuje iki inyama n'amaraso kugira ngo habiki, umviriza munsi, kugira ngo abone ukwapfa. Aha, kandi urupfu rwiwe aruhindurisha ubusa
ufise ubushobozi bw'urupfu ari we niwe wamugwaniza. mwavyumvise yabwirizwa kuronka umubiri n'amaraso kugira ngo ashobore kugira iki guhindura ubusa ubushobozi bw'urupfu. Genda Abahebura 12 ku murongo wa 22. Hano baba bariko baravuga constitution y'isi y'imhemu. Umviriza. Ariko mwegere umusozi Siyoni. Mwegere umusozi Siyoni, mwibuke kino kintu. Umusozi Siyoni si umusozi uri physique. Umusozi Siyoni ni umusozi uri spirituel. Nitwegera Siyoni mu buryo bw'umubiri, twegera Siyoni mu buryo bw'imhemu. Mugabo Mose kuri 19 kuri 18 kumanuka yegereye Sinai aho hari ahantu hari physique. Ku musozi munyumvirize neza, ku musozi Sinai ni Imana yamanutse, ku musozi Siyoni niho twebwe twaduze tuja. Muriko muranyumva? Umviriza rero ku musozi Siyoni ibihari n'umugwa w'Imana nzima. N'umugwa w'Imana nzima ni headquarter y'Imana. Yerusalemu ho mwijuru. Yerusalemu ho mwijuru, mwene majambo sa ho mwisi ni Yerusalemu ho mwijuru. Nikoraniro rikuru ry'isinzi y'abamarayika. Nikoraniro rikuru ry'isinzi y'abamarayika. Mu kirundi bavuga barabigabura bakavuga nikoraniro rikuru y'abamarayika, kuvuga ngo n'amarayika baraba. Ariko ndavuga ngo to the general assembly muri King James niko bavuga. Ni nama nkuru, ni conseil d'administration, ni comité exécutif, ni urwego singwa bikogwa rugizwe ubwa mbere na mbere n'isinzi ry'abamarayika. Abakabiri bari aho hantu ukuyemo isinzi y'abamarayika. Bivuga ngo mu isi y'imhemu hari isinzi y'abamarayika, mu isi y'imhemu hariyo abana b'imfura, ishengero ry'abana b'imfura. Mu yandi majambo twereke bavuga ngo ishengero ry'abana b'imfura ni ishengero rimaze kugera kuri maturité. Si uwari we wese ari imfura y'Imana, twese turi abana b'Imana, les enfants de Dieu. Mugabo twese munyumvirize neza, ntituri les fils. On est enfant mais on devient fils. Nibo munyumvirize neza, nibo bahawe ububasha bwo gucika, de devenir. Siko muri ko muranyumva? Vyumvikana neza mu muryango hashobora kuba harimo abana 10. Mugabo samuragwa sabo 10, samuragwa n'umwe. Samuragwa n'umuryango wize ukaza gusanga en absence y'abavyeyi biwiwe ashobora gufata responsabilité. Hama kandi samuragwa ntibigera bagira samuragwa w'ikigabo, bagira samuragwa wamwe abona ko n'umushinga ntaye. Cyo gitumye bariko baraganduka baca bamuha icumu. Barabati iri cumu rero si yo gucumita abantu, si yo kugira iki, ariko iri cumu ni icumu ry'ubugabe, ni icumu uravyumva nyene rya hwayote, ni icumu ryo kurinda abo ujerwe kuva uyu mwanya. Bavuze ngo ishengero ry'abana b'imfura abafise ijambo mu isi y'imhemu. Munyumvirize neza nabisubiyemo, siba samuragwa bakiri abana, ariko ni basamuragwa bamaze kugera ku rugezo rwo gutahura amabanga y'ivy'imhemu. Nico gituma hari igihe Yesu yabwiye Petero ati ibi ndiko ndakora mvira gutahura umwanya, mugabo igihe kimwe ibi ndiko ndakora ndashaka gutahura azogera igihe gutahura. Yesu abonye agiye kuduzwa mu ijuru arabahamagara, bivuga ngo abahumekerako, aravuga ngo nimwakire imhemu yo gutahura ivyanzwe. Muri majambo nimwakire imhemu yo guhishurirwa amabanga yo mu buryo bw'imhemu. Haleluya. N'abana b'imfura, ishengero ry'abana b'imfura amazina yabo yanditswe mu ijuru. Mwegereye n'Imana umucamanza wa bose. Imana umucamanza. Ariko Imana narababwiye aha n'ahantu iza gukorera, ariko ubundi Imana ntiri mu kirere kimwe mu twebwe tubamo. Imana irahayo. Siriko muri ko muranyumva? Ariko aho hantu mwisi imwe ni kimwe nababwira ejo, the heavens court, n'Imana umucamanza imwe itumako
nariko ndakirondera ejo ni mwakimpaye neza les états généraux abantu bose bafise icyo bajejwe gikomeye mu gihugu abantu bose aramatete abantu bose bashaka hari igihe igihugu kiba mu ngorane bikaba ngombwa yuko haba retraite y'iki kintu bita les états généraux ibi byakozwe mu Faransa aho abantu bicara kera mu Baroma niyo yari sena nabafashe umwami gutwara aba nibo babogoje Vashiti aba kandi ubundi Vashiti ntako burya Vashiti turamurenganya umwami yari yaburewe asigaye ari uravyumva nyene atari lucide hamacha ngo munaze ngo adutambire muga Vashiti yarafise amavaleur cyese gutambira imboregwa hama abantu bakeneye nibo bakeneye ibintu bikorera umwami wanje abinsavye muga pana kubera ngo muhamagare ngo ari he ngo ntaze baradutambira ngo adutambire tunezerwe avyanse ati ya arabikoze burya si muriko muranyumva ni Asuwerusi ya mwami si Asuwerusi yatanze itegeko ngo birukane Vashiti ni sena yiwiwe ubundi iri jambo ngo ishengero ni synonyme y'ijambo ryitwa senate sena ubundi no mama ishengero hano muri nose munyumvirize neza n'ugwego gw'Imana ruserukira Imana rujerwe gukorana n'Imana mu gufata ingingo yibiza kuba hano muri nose cyo gituma Yesu yavuze ngo ico muzohambira nga kizagihambirwa no mu mwana kibasiguriye ejo cyari gisanzwe gihambi bitangura guhambirwa hariya ko vyahambiwe hariya no ngabirahambiye birahamburugo vyahambiwe hariya no ngabirahambirwa vyahamburugo hariya no ngabirahamburugo siriko muriko muranyumva haleluya umviriza ni mwemu z'abagororotsi batunganijwe aho hantu hari mwemu z'abagororotsi ikisa kucinjiramo kubera ko najojo ntwara undi mwanya iyo ugeze aha hantu muri iki kirere urashobora guhura n'impemu z'abagororotsi hajya Yesu akayanganye twe tubona ngo yakayanganye hano kuri nose ariko hajya bari mu isi y'imwemu Eliya na Mose bari cyo gituma Petero ashoboye kubamenya parce que izo ni impemu z'abagororotsi batunganijwe so batumvirize gatowe impemu z'abagororotsi impemu z'abagororotsi batunganijwe gose mwana majambo nabatwitangiye imbere nabapfuye uyu munsi baturindiriye ko natwe dutunganywa kugira ngo dushobore kubahambya iyo ugeze aho hantu nk'akarorero Eliya arashobora kukuganiriza icyo gihe nta presentation yabaye mugabo Petero avuze ngo twubaka insago zitatu ugwa Mose yamenye gute kari Mose ugwa Eliya n'ugwi wawe cyo twigumira ngaha aho hantu twegere canke aho hantu mwisi y'imhemu hari imhemu z'abagororotsi haleluya haleluya bivuga ngo ko dukikujwe n'igipfungu cy'ivyabona kingana gityo singaha muri nosi ni mwisi y'imhemu turakikujwe n'igipfungu cy'ivyabo turakikujwe n'abatemwa babusiness babishingiye naye neza yuko Imana yacu isezerana igashitsa itabesha nuva amen message muri kibanza muriko murumva constitution yo mwisi y'imhemu uviriza ne turaheza nabwiye ngo amaraso ari mu ijuru mwegereye na Yesu umuhuza ahesha isezerano risha mwene majambo bavuze umuhuza akavuga umumediateur uwo niwe adusengera uwo niwe ahora atwingingira mweho burayi bavuga ngo ni ntuma kandi umuherezi w'ivyo twizera tukongera tukavyatura aho hantu ni hari mwishimwe mu Yesu akora yiki araduhuza aradusengera araduconnecta niwe ahereza afite ko cy'ubuherezi gufata ivyo twizera tukavyatura akabishikiriza Imana haleluya mwijuri imbere y'Imana fise umuntu gira n'umuherezi mukuru kandi yitwaru n'ibindi
umviriza munsi mwegere n'amaraso acucagirwa. Ikirico nashaka aho hantu turi mbwira umuntu ati hari amaraso acucagirwa. Ikibanza turimo listen to this nahantu ndafise conference zo bagirisha kubijanye n'ama type de réclamation spirituelle aba ku buzima bw'umwana w'umuntu. Aya maraso araha hantu, aya maraso ngo mwegere n'amaraso nibavuze ngo ari muri Kristo Yesu n'amaraso arahantu n'igikoresho kirahantu. Hehe aho turi uyu mwanya ayo niyo atubasha kugira iki kudekoda ya makobye. Ayo niyo nzorangiza ndiko ndavuga amaraso avuga ivyiza kuta amaraso ya Abel. Ayo maraso tuyavuze mbwa iyo utayakoresheje ndabisho iyo utayakoresheje aguma hari nawe ukaguma huri. Muga ubiza kugira kuyakoresha njo bakuze ngo amaraso acucagiwe, amaraso agira iki aguma ariko aramizwa, amaraso aguma ariko iki arakoreshwa. Ayo turakoresha mu bijanye na sensene, turakoresha mu bijanye n'igihe turiko turasenga. Haleluya. Muga pana kubonya kayabo kose karenganye ngo amaraso. Oya amaraso nakora ku yaburenganye. Nzokubwira ngene dukoresha amaraso ya Yesu. Muri ko barava muri kino kibanza. N'amaraso acucagiwe. Batsavuga ngo agira ikubiriza. Avuga ivyiza kurusha ayabe. Avuga ivyiza n'amaraso avuga. Mbiri munsi amaraso aravuga. N'amaraso avuga. Iyo utayakoresha harayandi azovuga, harayandi azokwakiza, harayandi azoguteza ivyago, harayandi azokubera inzitizi ikubuza kwinjira mu vyawe. Amaraso aravuga. Amaraso aravuga. Haleluya. Ariko benshi bigeze bumva kamaraso avuga. Wahejeje umviriza munsi kandi mwirinde ntimwanke kumva iri kwiravuga. Babandi ko batakize hamwe banka wo babuririye mw'isi. Twe tuzorushiza cyane kudakira. Twebwe tuzorushiza cyane kutagira iki? Kudakira. Mwavyumvise ko tuzorushiza kugira iki? Kudakira. Namba dutera ibitugu iyituburira iri mu ijuru. Namba dutera ibitugu ahirikira tuburira. Abazati tweho tuzorushiza kugira iki? Kudakira. Kudakira. Abana Imana bariko barabwirwa. Igitabo c'abaheburayo ni igitabo candikiwe abaherezi, ni igitabo c'ubuherezi. Birashoboka ko umuherezi agwa mu buherezi bwiwe. Nje tubavuga ngo no mu bimaze abwizwa gutanga biza gutanga n'ivyiwe bimaze. Kugira ngo nagira iki nawe Paul avuga ngo munsengere kugira ngo nanje uko nigisha simboneke ko ntemewe. Donc umuntu ashaka kwigisha mugabo ntabe approved, ntiyemegwe. Umuntu ashaka kwigisha nibitangase mugabo ijuru ntiryagréé ivyo yigishije. Mwana majambo ntireza ngo rishingire inaye. Biba biriko biravugwa. Ubundi ijuru ryakwagire niho ngomba ndangirize ibyo tubibandanya ejo mbana mvuga aya maraso. Okay? Genda gatoya muri Mariko 16 ku murongo wa 20 niho ngomba ndangize kameme mpagurutse kubera ko mvume ngo ibi no bibateramo mukavyumva. Ijuru ryakwemeye abo hinge gato ijuru rizaniye agakiza umushahawi wawe. Ijuru gemeye gukorana nawe, ririko riraterana intambuko nawe. Mumvirize ibintu biba ni ibintu bibiri bikomeye. Aha niho ngoma ndangirize kandi ibi nivyo bigiye guherekeza izi nyigisho. Nitwaheza ibi nivyo bikorwa tugiye kuzobona biriko biragaragara, biriko birakoreka, biriko biraherekeza ubuzima bwacu. Numva mene muri kino kibanza. Umviriza abo bavayo bigisha hose. Abo bavayo bigisha hose. Hari ahantu bari hanyuma bavayo baja kwigisha iki ivyo baburiwe n'ijuru. Birivuze ngo nimwanka kumvira ivyo muburirwa bivuye mu ijuru, mweho muzorushiriza kudakira.
mugabo aba baremeye ivyo babwiye ko Yesu ababwiye ati nimugere mu mahanga yose mubwire ivyaremwe byose ubutumwa bwiza uwizera akabatizwa uwo azokizwa ngo kandi sinzogaruka mw'isi ubutumwa bwiza butarabubwa bw'Imana butaravugwa mw'isi yose aba bamaze guhabwa ivyo babwirwa mw'isi y'imhemu ijambo ry'Imana rivuga ngo bavayo bandi majambo iki ni kimenyetso ivyo uri kurumva ntubisige ngaha kuvayo bandi majambo genda ubishyire mu ngiro genda ushyire mu ngiro ivyo uri kurumva hibe gusa amajambo uri kurumva genda umukozi wayo avuze ngo abo bavayo bigisha hose iki ndagikunda cyane bavuga ngo umwami Yesu agira iki akorana nabo ikizokwereka k'ijuru ryakwagreye n'ingene ijuru rizokorana nawe n'ukungene ijuru rizoshigikira inambuko zawe n'ukungene ikintu cyose wowe uriko urakora uzokibonamo ikiganza c'Imana numva amen message muri icyo kibanza haleluya umwami Yesu akorane namwe mu izina rya Yesu umwami Yesu akorana urazi iyo uri kurakora n'umwami Yesu yaba mu gusenga yaba mu gukorera Imana yaba mu kindi gikorwa icyo aricyo cyose yaba mu gufasha abantu icyo kintu yuko umwami Yesu akirimo icyo kintu kigira ubwiharire kigira ukungene kimeze numva amen message muri icyo kibanza gituma Imana yo mu ijuru ihabwa icubahiro ishimwe umwami Yesu akorana nabo muco nzavuga ngo and the Lord walking with them ntibavuga walking kugendana gukorana araza urambisa ikiganza ku muntu akaba ari wacagira iki atamukiza usengeye umuntu akaba ari wacamwishyura icyo nicyo gisobanuye gukorana n'umwami igihe umwami yakorana na Samweli birivuga ngo nta jambo na rimwe rya Samweli ryigeze rikorokera hasi Imana irindi icuvuga Imana irindi icuvuga Imana irindi ijambo risohoka mu kanwa ka numva amen message muri icyo kibanza birikimwira mu vyahishuro Yohana ngo iyo bateranuye akanwa umuriro va mu kanwa muyanmaza ijambo bavuga rijana na jugement rijana n'urubanza urubanza rushaka ko urubanza rugukiza cyangwa urubanza rugusindisha kubitwerekeye umwami ariko akorana natwe amajambo tuvuga yerekezwa n'urubanza rukiza abantu iyo message igituma igumanye iyo message igituma boheza umuntu ariko nabumva iyo umwami ariko akorana nawe aguha uburenganzira bwo gufata ingingo yose ukeneye gufata kandi agaca ayemeza ejo narababwiye abwira Mose ngo genda ndaguhinduye nk'Imana imbere ya Farao mwene majambo nukiri Mose ndaguhinduye munyuvuze neza ndaguhinduye une personnalité ndaguhinduye une entité divine ndaguhinduye urwego rugiye gushyiraho amategeko agiye gukurikizwa tutaragera aha hantu bivuga ngo akanwa k'umugororotsi ni ikaramu y'umwanditsi w'umuhinga iyo taragera ahantu iyo tuvuze tuba twanditse tuba dusohoye decret ntituba turagera muri iki kibanza cyo gukorana umwami akorana nabo icambere kikwereka yuko vy'ukuri ijuru ryakwagaye umwami akorana nawe ikice bisobanuye gukorana n'umwami n'igihe umengo uri kurafyina ngabo usanga ikintu ijambo ryasohotse mu kanwa kawe ryahindutse itegeko ry'imhemu uvuga ngo itegeko ry'imhemu haleluya iyo mwari ngaha vendredi turi muri impartation service kubera iki ikiza kuba ari uko kiba kivuzwe nimba vuze nk'unkakiro ati protocol ni muwe hafi hari abantu bagoma kubera ko abantu baca batemba mvuze ko abantu bagoma batemba iyo umwami ariko arakorana nawe icyiyumviro cy'iwawe gicika itegeko icyifuzo cy'iwawe acambika umubiri kikabana n'abantu narizi ko mfise abantu muri kino kibanza icuvuze bivuga ngo ntawe ubaza umwami ngo ivyo ukora nibiki icuvuze gicika itegeko aha niho hantu Imana itugomba numva amen yanyu
rero kugira ngo ndabahe kalala salama umviriza parti ya kabiri kivuga ngo ijambo ryiwe arishingishiriza intahe ibimenyetso birikurikira. Amen. Hari igihe n'umwanditsi ahezagirwa wenyine ubwo agace yibwira amen. Amen meze so muri kibanza. Haleluya. Haleluya. Ijambo ryiwe arishingishiriza intahe ibimenyetso birikurikira. Ariko muco osho kuma amplified gato ya grace. Ma amplified gato ndabahe kalala salam hama ndabareko tuzobandanya ejo. Okay, biriko biraza. Muriko batawuriye tuko turaja. Sa? Muri amplified bango they went out and preached everywhere. Why the Lord kept walking with them? Mugihe Imana yakomeza gukorana nabo. And confirming the message. Yemeza abantu ashingina ubutumwa bariko baravuga. Nibindi ko ndababwira iyo umwami adashingishije intahe cyangwa iyo umwami adashingiye intahe ijambo tuko turavuga ni hamwe tuvuga inyigisho zitamira abantu ivyamo. Abantu bakigishwa gutera imbere mwami nta gutera imbere, bakigishwa gukomera mu muhemu nta ukomera, bakigishwa gukora Imana nta ukora Imana, bakigishwa kuba abadasanzwe nta numwe abudasanzwe. Mwene bavuze mugabo habuze the confirmation. Hallelujah. Umwami Imana ariko arantoza mu muhamagaro wanje yambwiye ati ntuze wigere wigisha ikintu kitaracika ubuzima bw'iwawe. Haro kubigisha kandi nkarukira neza mugari nuko biherekezwa n'imhemu y'Imana iza kuvyambika umubiri kugira uko vyambereye aba ariko nawe bikubera. Amfisi nayi z'abantu uyu munsi nanezerewe. Ninamushasha aje avuye mu Kirundo namwake mu minsi iheze secretary wa mumpaye asambwira ko amazige batararonka uruvyara. Ndabwira nturanze na madamu wawe nagize iki nasanga ngo ibicani biri mu maraso yabo. Uyu munsi nagiye numva bambwiye ngo tuvuye kwa muganga ngo kumwe wabivuga madamu yasami ni positive. Sibindi nibwo buryo akonfirma message tuvuga. Ibi bibaho. Ese gituma ni wava mu bunebwe ukitegura kuri ikiguzi uzobona ivyamwa vyabona butumwa. Ndahejeje naba kino kintu by attesting signs and miracles that closely accompanied it. Amen. So be it. Attest yemeza niki nibimenyetso. Bavuze ibimenyetso bitandukanye n'ibitangaza kandi ibitangaza biratandukanye no gukira. Yavuze ugukira ni kubijanye n'ingwara. Bavuze ibitangaza mu vyume neza ni vya bintu nyene ni ibintu biri supernatural, ni vya bintu nyene isi idashobora gutahura. Mugavuze ngo ibimenyetso, hari ikimenyetso iyo habaye igitangaza cy'ikimenyetso ni hamwe umuntu avuga ati oya Nikodemo yaraje amaze kubona ibimenyetso apana ibitangaza. Ibimenyetso kwa nabandi bakora ibitangaza mugabonye ibimenyetso Yesu akora. Arafati nta muntu yoshobora gukora n'ivyo ukora Imana iri kumwe nawe. Yemezwe n'ibimenyetso. Shengero karibu muri saison, karibu mu gihe Imana igiye kugukoresha, Imana igiye kwemeza, izamugiye kuvuga, amasengesho ugiye gusenga n'ibimenyetso, ibitangaza n'utwumiza bigiye kubiherekeza. Amaseni modu nyinshi ku mwami w'abami. Amen. So be it. Amen. Bibe gutyo nyene. Amen. Bibe gutyo nyene. Suramuti. Amen. Bibe gutyo. Amen. Bibe gutyo. Sha tuvuge aya majambo yose. Amen. Turayivuga bibe gutyo nyene. Kuvya Imana igiye kubakoresha. Amen. Bibe gutyo. Kuna Imana igiye kubaha. Amen. Bibe gutyo.
ku bitangazo by'akaburarugero bihambaye cyane bizosiga iminsi n'amatwi bazobyumva. Amen. Bibe gutyo. Amen. Bibe gutyo nyene kuma mariage mugiye kuronka. Amen. Bibe gutyo ku ruvyaro mugiye kugira. Amen. Bibe gutyo ku buzima busagutse bugiye kugaragarira ubuzima bwanyu. Amen. Bibe gutyo nyene uburyo Imana igiye gukorana namwe. Amen. Bibe gutyo. Hallelujah. Agakiza k'imishaha yanyu ariko gakiza k'amaraso yanyu. Amen. Bibe gutyo. Agasangwa rufise amaraso arimwo amakuru atariyo, arimwo amayesheke, arimwo indwara, arimwo ayandi ma information. Ndavuze ngo hagiye kuba agakiza k'amaraso. Amen. Amen. Nimba mu maraso yawe harimo information ati abene naka abakomoka kuri naka baribwa intebe z'ivyubahiro, ivyo birabayanire mu izina rya Yesu. Ivyo birabayanire mu izina rya Yesu. Amaraso yanyagiye kubamwo iyindi nyandiko yindi. Biravuga ngo nzokwandika ivyagezwe vyanje mu mitima yabo. Ndabasanishe gatoya. Jembo nmenga abantu bari ko baranyakira n'abantu bari hasi abo hejuru muri ko muranyumva. Abaheburayo igice 8 nyarukiriza. Abaheburayo igice 8 ku murongo w'indwi. Ni wantu ubundi bo ndiko ndabaka akavangu. Ariko ubundi ibi ni vya dimanche mu murongo 8 nyarukiriza. Nyarukiriza. Nzosezana isezano risha n'umuryango wese n'umuryango wa Yuda aho no twebwe turi. Mu murongo kurikira. Gitahonyese ko bakwimusezerano ryanje nandi sinababa nije uhoraho mbivuze. Igituma ivyo vyabaye ntibagumye mu isezerano giwe. Next verse. Nyarukiriza. Kuko garuka inyuma. Kuko iri aryo sezerano uzosezerana iryo teko rankingira n'umuryango w'Abisirayeli hanyuma y'iyo misi nje uraho raba kino kintu. Nzoshira ivyagezwe vyanje hehe mu bwenge bwa muco bisava ngo I will imprint my laws upon their mind. You observe the mind iri muri ame, iri mu maraso. Avuze ngo isezerano nzosezerana nabo ngikintu nzokora nzokwandika ivyagezwe vyanje mu maraso yawe. Nzokwandika ivyagezwe vyanje muri ADN yawe. Nzokwandika ivyagezwe vyanje mu mitima ya. Kare bari bafise ibindi vyagezwe bindi vy'abatagumye mu isezerano, ariko igihe kiraze kandi kirageze aho ngiye gukora ikinyuranye n'icaba. Nzokwandika ivyagezwe vyanje. Hallelujah. Ivyagezwe vyiwe nibihe genda ugere kure ntihagire uguhagarika mu izina rya Yesu. Amen. Bibe gutyo nyene. Ivyagezwe vyiwe nuko unaga usurika ukomera usiga amateka. Amen. Bibe gutyo. Icyagezwe cy'urupfu, icyagezwe cyuko ikintu cyose ukoze ko gitakaza ubuzima kiragiye kuba remplacer n'icyagezwe cy'ubuzima, n'icyagezwe cy'ubugingo. Yo baba nusiriko bakirimo kino kibanza birivuga ngo icyagezwe cy'urupfu, ariko ngo icyagezwe cy'ubugingo. Hari icyagezwe cy'urupfu, hari n'icyagezwe cy'ubugingo. Ikitava ku Mana gitera urupfu, ariko ikivuye ku Mana gitera ubugingo. Hallelujah. Nzokwandika ivyagezwe vyanje
mwani majamu nzoza niye mpoze maraso yabo mpindura ADN yabo ubundi wabo ntawaheza kaminuza ariko muri we muri uyu mwana wanje ndazi kwandika icagezwe cuko Imana iraje kugira ngo bihereye kuri we. Namwe turabwira abantu mu muryango wanje nije wa mbere nahejeje kaminuza. Mu muryango wanje nta numwe yize yarongoye kare. Nariko ndabaza mbe mama haje papa yagutwaye afise imyaka ingahe? Mirongo 40. Numva ko yari umuseribateri andivye. Iyumviriyo ntahindura ico ca iyo nyandiko. Sheri ntwa turabona nabasigaye imyaka. Uribaza. Hinge gatoya. Ugasanga mu muryango nta mutama gisigaye wo kuvuga ijambo basigaye bakota. Naho nyene mumukoza gacha kubwira ngo nta koti mfise bisigura ifo kubanza ukagura ikoti nta kirato ifo kugura ikirato nta modoka mfise nzogendera muri komite turakira n'imodoka yuzovuga ijambo kubera iki izi nyandiko zo mu maraso. Haleluya. Ibihe birahinduwe n'umwami mw'izina namandiko ndababwira ni twebwe yo guhindura. Uravyumva le coup de l'histoire y'ubuzima bwacu igene vyagendeye papa siko bizongendera siko bizoba ku mwana wanje. Ibicaniro ndiko ndagwana yasize ibicaniro vy'inyandiko maraso yiwanje ndiko ndagahangana navyo umwana wanje sivyo azohangana navyo. Oya nzomusiga ahantu nuva men message bicho ingegato hariho ari umuvuga butumwa bo n'umu bishop ndabukunda no muri Cameroon yitwa Genodo Kamdem arambera funny gose karonze 54 kilo mugabo vraiment kari puissant. Umusume kavuze ukungene kagiye muri Brazil hakoranye munyumvirize inyigisho z'abantu b'abakozi b'Imana bavuye mu isi yose mugabo bagacaba n'ibikorane vy'ikanguru. Hanyuma ico gihe bari abaorateur babiri bakuru yari kumwe n'undi muzungu wundi. Hanyuma bashikana mu hoteli imwe iyo story yarankoze ko cyane bashikira mu hoteli imwe mugubane naje gatoye bashikiye mu hoteli imwe aravuga ati ukisi umwe ari kuri fishing hand bararamukanya amazi wovaye yaramubwiye umwatse naje okay munyuma cyibwira mu mutima ati sha ndagiye kugufuta umenye ko Imana ari umunyafrika. Uravyumva nivyo yibwira muri we kumbe ntazi nyandiko ziri mu maraso yiwiwe. Munyuma ariko arasenga aravye gutya yumva ugwamo atabona wa muzungu yambaye ibutura n'ikama mbiri ariko araraba match ya football américain. Urabona kuya kuntu bagira avuga ati uje ari wabo ndafite cyagikorane cy'abantu ibihumbi n'ibihumbagiza bazozana ibimuga n'abantu bapfuye n'abantu bameze uko bameze ariko araba umupira aravuga ati Imana ndabona ko ugo mushinga ntaye ko amamuko yawe aho wahereye ari muri Afrika uko ariko yibwira. Munyuma aragenda agiye gusabikira kuri reception asanga wa muzungu ari kariyogera avuga ati riko gamana none nk'uyu bamuzanye gukora iki uyu muntu arazi vyamuzanye igikoni nkakije umuntu akabari karafyinata gutya akasegene wewe bamuhaye petit déjeuner akayanga ati ifuko nzoba ndi charge ifuko nzoba nuzuye umuriro n'ubusoboze kugira Imana ize yerekane. Umunsi w'igikorano baca bahango bigishe ari babiri Univize neza acaratangura avuga ati yo nije ntanguye ati wewe urumva bace bamwibagira nihigeze aronka umwanya wo gusenga nihigeze aronka umwanya wo kurondera mu nyonga y'Imana jewe yagumya imikate n'amapiza yo garaba imipira taboro n'umuntu ari charnere bigenda gutya ngo umuntu nk'uyu bamutumire mu kibone kimeze gutya aravuga aje kuvuga cyangwa gusengera abantu nta byatari byabaye. Mwabaza turafise buhatero wa kabiri avuga ati none jewe nasenze nimba atakibaye wewe dushake dutahe. Wa muzungu asaraza ati ndabaramukije shengero ry'Imana nizere ko mukomeye ati bwira umuntu wandi wawe ngo ubuzima bwaho ubunyene bugomba butangure guhinduka ubundi nati ariko bwo hinduka gute weyiriwe muri piscine uraba football américain ugu muri kurasekeza imikate n'ibitumbura n'ivyapati sinzi mbwa ko vyari birimo ashaka kwenda vyongeyemwo. Munyuma ati fisi ijambo ritoya kuko umwanya munini ngomba ndawukonsakre mu kubasengera ati ko Imana yambwiye yuko hari abantu baje ku mashezi runatu bunyene bagomba batangure gukira.
ako kanya ngo yumva ikirere kirahindutse. Araba ingene kavuga muri simplicité wa muntu irigwe muri bwa buzima. Mu nyuma aje kuvuga gatoya urukundo rwa Yesu. Ashavuga ati rero ubunyene kubw'urukundo rwa Yesu abari mashezi uratu ubunyene haguruka mu izina Yesu murakize. Atangura kubona abantu ko bataba bekiye, abantu bako barata uravyuma burya bukinga ati mara ndiko ndavangirwa. Mu nyuma ati hari abantu bafise ibivyimba barabazana ati mu izina Yesu kubw'urukundo rw'Imana akira igitanga ikivyimba kigakamangana. Mu nyuma harati Imana naho nakagende sinanizi kuri umuntu mubi gutyo jewe maze imisi nakurondera nabuze numwe akira bigaragara uyu yiriwe muri piscine ntigeze senga namubonye yagumye araba football ibimuga biriko biramuguruka ibigwara bidakira biriko birakira. Mana wowe urarenganya ibitangaza birakoreka nta nuwibutse ko kamdemu yaraho hantu. Mu nyuma agiye mu cyumba arasubira arashwanira Imana. Mu Imana ishamubwira ati icara ndakwigisha. Aturabona wewe umunsi uvuka mama wawe yari yaraye ku mupfumu kugira ngo azovyare neza. Atumaze kuvuka uruzogi rwawe niko bagiye gutongerako baca baguha imana zo muri Kamerune ngo zize zikuzigame kugeza umunsi twahuye. Imana yamubwira ati ivyo vyose uravyumva aturya wabonye ni generation ya gatanu y'umukozi w'Imana wa mbere yazanye ikanguro mu gihugu ciwe. Abati nurega Mana ati we mama wawe akonsa yakonsa amaberebere avanzemwo n'ubupfumu. Amenyo yawe wayahaye nyamanza. Ariko urya mama wiwe yamuvyaye ari sous l'onction du Saint-Esprit ariko aravuga mu ndimi. Niho naciye mbona ati bwa bundi iyo ntacyo twebwe turashobora kutabibona ariko na twebwe hari ibyo tuzobona. Ariko abana bacu abazodukomokako abazokwizera Imana yacu haleluya bazobaho ubuzima bw'ibimenyetso bitangaza n'utwumva kuko mu maraso yabo nta majwi abarega ariyo, nta makodi satanike ariyo, nta ma information mabi ariyo. Numva amen message muri cyo kibanza. Nico gituma ijambo ry'Imana rivuga ngo umugorosi araga gusika kubuzukuru biwe. Tuzoraga tuzosigira abana bacu Imana. Dawidi agiye gufamagara Salomo arambwira ati muhungu wanje Imana yanje abari izoba Imana yawe, Imana yabanye nanje abari izobana nawe, Imana twakoranye abari izokorana nawe. Uzuyubahe witondere ivyagezwe vya ntizokumara amazi. Nje bituma nawe yarongoye abagore 1000 yakumye ari umunyabwenge wa mbere n'umutunzi wa mbere. Alléluia alléluia. Vuti avantage de service. Aya masengesho uri kurasenga ni imbuto uri kurabiba. Nuva amen meze neza. Alléluia. Je umwana wanje sasa ntagera afite imyaka ingahe kigihe reka turi ya Satani. Il avait quel âge? 4 ans. Umwana wa 4 ans. Hari n'umuvyeyi yaciye atwara umwana we kuri BIMS yibaza ngo byavuye kuri BIMS. Si BIMS no. N'amaberebere yonse. À 4 ans, Satan, je te brûle au nom de Jésus. Tu es méchant. Je te brûle. Je vois combien qui n'est nari hega ntuze. Haro kimwe na bibiri. Bakuze batubwira ati mwana ukumva rero umusonga hari umuntu afite akanyabugoro hajya umurogoro uravyumva twakuze twese turi conscient no guha amenyo yacu nyamanza. Nuri tuziyo nyamanza yatwaye. Ibindi ko ndabigisha ni kugira ngo mugwane ishaka ubwambe na mbere ku bwanyu no kubwabacu. Mwagure ku maguru yanyu dushima Imana. Kindi gihe niraronka umwanya nzobigisha
imishaha y'imiryango. Ndabigishe imishaha y'amashengero. Ishengero afise umushaha, ishengero afise âme. Umuryango urafise âme. Societe irafise âme. Business mukora zirafise imishaha. Mu abantu b'imhemu. Urudandazwa ukora, carrière yawe professionnel irafise âme. Utamenye kungene uro programa uformat kongera uka programa gushasha. Ni mutu usanga hariho amadomene amwamwe abana b'Imana bamaze kwihebura badashobora kujamo. Kubera iki? Bananizwa n'amaraso ari mu mushaha w'ico kintu. Muriko murataho ivyo ndiko ndavuga? Mutaritse amaboko yanyu, mwunamise amaso yanyu. Dushima Imana, uhoraho Mana yacu. Ntidushobora kuronka amajambo akwiriye yo kugushimira ivyo uri kurakorera ubuzima bwacu. Uratuze. Dawidi yavuze ngo waransuzumye uramenya, uzigama ryanje n'icara ryanje, uziva hasi ryanje n'ihaguruka ryanje. Ava ngo nta jambo na rimwe riza guca kuri mu uhoraho wewe utarizi. Arava ngo kumenya benuko n'igitangaza ntobasha. Ngo kuransiga. Ndasenze Imana kubw'abasavyi n'abasavikazi bawe. Bugurure amaso y'imishaha yabo, maze batangure kwihweza, bamenye ivyo bizigizwa no guhamagara kwawe ivyari byo. Bamenye n'ubwinshi bw'ubushobozi buhebuje bukorera muri bo, kugira ngo gitanga cy'amahanga Mana yaje kwizegwa, ubwami bube ubwawe. Biravuga ngo abacunguzi bazocira urubanza abo ku musozi wa Esawu, ngo ubwami buzoba ubw'Imana yacu. Ico dukeneye nuko Mwami Imana ubwami buba ubw'Imana yacu, imiryango yacu iba iy'Imana yacu, ivyo dukora biba ivy'Imana yacu, ibitugize vyose bifatana n'akamere bikaba ivy'Imana yacu. Ndahezagiye abana babagire neza ubiyereke. Mwami Imana, navuze nasemitse akanwa ndavuga ivyo wampaye kubabwira, ariko vomera iryo jambo mu izina ryawe ry'ubushobozi. Uhoraho Mana yanje kwizeye gushingira intahe mu buzima bwabo, babone ivyamwa rishoboye kwama mu buzima bwabo mu izina ryawe ry'ubushobozi. Maze mu Imana buri muntu wese muri kino kibanza abeho ubuzima adashobora kwinyagisha n'umunsi n'umwe mu izina ryawe ry'ubushobozi. Abeho Mwami Imana yanje kwizegwa, ariko aragendera hejuru y'ikintu cyose ahora kimucinyiza kimushira hasi mu izina rya Yesu. Uhoraho Mwami Imana ubatwenze batangaza bagire neza, binjire mu bihe byabo byo kuduzwa mu buryo bukomeye. Mana yanje kwizegwa, bamana igihe cyose n'indirimbo hejuru ubuzima bwabo. Uri kwizegwa, uri Imana nziza kandi umuvyo tugusaba igihe cyose. Ndabahezagiye, mpezagiye imiryango yawo, kandi asenge ngo Mwami Imana iri jambo rigende bajakirana ugweze rishike mu mitima yabo. Uhoraho Mwami Imana ribaronse mu izina rya Yesu Kristo agakiza k'imishaha yabo, nkuko ijambo ryawe ryatubwiye uzobukoze. Uri kwizegwa, Imana nziza, izina ryawe rikomeze guhabwa icubahiro ubu kugeza ibihe byose mu izina rya Yesu. Tugushima, amasi menshi ku Mwami w'abami. Haleluya.